twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo kandi tubakaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi 56 turasoma guhera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Turagushimiye Imana ko wongeye kutugira neza, turagushimiye imbabazi zawe n'urukundo, turagushimiye imigabo n'imigambi dufitiye, turagushimiye ko wongeye utwemera tukarangura umunwa wacu tukavuga izina ryawe nuhabwe icubahiro n'nyako watangura natwe wongere urangize natwe ndetse Imana udusobanura ko twebwe twoshobora gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Kaze rero bana natwe muri kino kiganiro kandi wongere ari ugisozera uzobukoze mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma Zaburi igice cya 56 turahera ku murongo wa 3 n'uwa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyose ntinye nzokwizigira, Imana izompa gushima ijambo ryayo. Imana iyo nizigiye sinzotinya, none abantu boshobora kuntwara iki? Hano rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igihe cyose ntinye nzokwizigira. Rero hano ijambo ryayo riratubwiye ngo dukwiye kwizigira Imana igihe cyose ubonye ari ikintu kiguteye ubwoba, kuko tuzi yuko ubutabazi n'uburinzi bwose uri ku Mana. Rero ntabwo dukwiye gutinya, kuko gutinya kuva kuri Satani. Ariko igihe cyose uzobona ikintu kiguteye ubwoba, igihe cyose uzobona ikintu umengo kirakunanije, ntuze wigwanirire, ahubwo uhamagara Imana, uyibwire ibikubabaje, uyibwire icyo cyose gitumye utinya, uyihamagare nayo izobana nawe. Kuri 4 haravuga ngo Imana izompa gushima ijambo ryayo. Rero twame dushima ijambo ryayo, twame dushima icyo Imana itubwiye. Nimba Imana ikubwiye ati ndi kumwe nawe canke ndakurinze, shima ijambo ryayo. Ijambo ryayo Imana yakuye mu kanwa kayo, dukwiye kwama turishima igihe cyose. Ndetse ngo Imana niyo nizigiye sinzotinya. Rero nimba twizigiye Imana ntabwo dukwiye gutinya. Nta kintu kimwe giteye ubwoba cyaza kidutinyisha, kuko nimba Imana ariyo yakuremye nane nukurinda, ntabwo inane n'ukukuzigama. Nane niyo mpamvu dukwiye kwama twizigira Imana uko bukeye ko bwije. Nimba ubonye hari ahantu ubonye gutebwa canke ikintu uri kwarondera ukubona ko guteye ubwoba, ubona ko ntibizokunda, izigira Imana. Izigira Imana kuko byose irabishoboye, kuko byose biri mu kiganza cyayo. Nta kintu na kimwe Imana idashoboye, ahubwo twende tutizigira, ntutizera imbaraga zayo, ntutizera Imana. Rero dukwiye kwizigira Imana. Ngo mbega ngo notinya abantu, none abantu boshobora kuntwara iki? Nta mwana w'umuntu ukwiye gutinya, nta mwana w'umuntu ushobora gutinya, kuko ntaco yagutwara, kuko umwana w'umuntu siwe yakuremye. Umwana w'umuntu nta kintu na kimwe yakora Imana atariyo yagutanze. Rero nuko dukwiye rero guhagarara tukagendera mu nzira zayo, dutinye, kuko tukizera Imana, tukizigira Imana, kuko Imana ishoboye byose. Imana iri mu ruhande rwacu, nta kintu na kimwe cyo dutuma dutinya. Nta umwana w'umuntu nta kintu na kimwe yo gukoza, kandi Satani niwe atuma nabo bantu, ndetse Satani n'abakozi biwe nta mpamvu yuko twagira ubwoba, ahubwo tugize ubwoba tuba duhaye ikibanza Satani. Aho ukwiye gushika mukavuga uti ndi kumwe n'Imana, nta kintu na kimwe gishobora kunteza ubwoba, nta kintu na kimwe gishobora kumpagarika umutima, kuko ndi kumwe n'Imana. Imana yanje imbere maso, kuko tuzi neza yuko uhoraho ari mu ruhande rwacu, atakina kimwe gishobora kuguhungabanya, kuko ntigera asinzira ku bwawe, ntigera asinzira ku bwanje, ntigera asinzira kubwo uyu umwubaha wese. Ahubwo wogira ubwoba igihe uba utari mu ruhande rwiwe, igihe utakoze icyo Imana igomba, kuko igihe cyose uzoba utakoze icyo Imana igomba, utari mu nzira yayo, aho uzogira ubwoba, kuko uburinzi ntibukuriko. Icyo gihe uburinzi buba bwakuvuyeho. Rero kenshi tuzi yuko uburinzi butuvaho mu gihe tutari kumwe n'Imana. Igihe wakoze icyaha ntiwihane, uburinzi ntibukuriko, kuko Satani aca gufata, kuko icyo gihe Imana ibiri kumwe nawe. Rero nimba uri mu ruhande, Imana iri mu ruhande rwawe. Mu gihe rero ukuvuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe, nuko ukora ibyo Imana igomba, nuko uba mu kibanza Imana igushakamo. Rero ubaye mu kibanza Imana igushakamo, ugakora ibyo Imana igomba, muri ico gihe
wizigira imana irakurinda naho bakubwira ngo hari bikomeye ngo ibintu byasuriranije ukabona ibintu birakomeye ibintu bivuye hariya hirya no hino ingwara ibiki hirya byananiranye menya yuko imana iri mu ruhande rwawe ntabwo bukwiye kugira vuga uti satani itsindwa kuko ndazi yuko uhoraho ambereye maso niyo mpamvu rero abana b'Imana udakwiye kugira ubwoba niyo twabona ibiteye ubwoba ariko dukwiye kwizigira imana tukizigira imbaraga z'Imana tukizigira yuko imana ishoboye byose imana yambukije abisirayeli inyanja itukura nuko mbe dukeshi tugunda kuvuga ngo abisirayeli bakoreye ibi nabiriya ariko ndazi ko nawe hari byinshi yagukoreye udakwita no kuja kuraba ngo abisirayeli ngo urondera akarorero ku bisirayeli ahubwo nawe ubwawe ukwiye kuba akarorero kuko hari byinshi yagukoreye hari ingwara nyinshi yagukijije hari intambara nyinshi yakurenganije hari impfu nyinshi yakurenganije zotuma ugira ukwizigira ukizigira imana rero ijambo ry'Imana umunsi yatubwiye ngo twizigire imana kuko iri mu ruhande rwacu gusa ahubwo wewe icyo ukwiye kugwana no kugwana intambara y'icaha yo kugwanya icaha yo kwirinda icaha n'igisa naco imana yo mu ijuru ibaho umugisha ijambo ry'Imana imana yese ku mutima kugira ngo dusangire ni ijambo ry'Imana bivuga ngo dukwiye kwizigira imana muri byose dukwiye kugira ubwoba nta kintu nakimwe gishobora kudutera ubwoba turi imana iri mu ruhande rwacu imana yo mu ijuru ibaho umugisha turagushimiye mwami w'abami turagushimiye kubwo ijambo ryawe tubwiye ngo dukwiye gutinya nta kintu nakimwe cyo kudutinyisha ahubwo dukwiye kukwizigira kuko uri mu ruhande rwacu turagushimira Mana ko ari kumwe natwe ukaba watangwa natwe ukabusozera natwe mu izina ryawe ugera Yesu Kristo amen.